Salut, salut, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Ici c'est Teacher Prince de MVP Prince of East Africa. Ici c'est Budget Today TV. Pardon, on a commencé avec le français, mais aujourd'hui on va parler parfois le français, mais aussi le Kirundi parce qu'on est Burundi. On a voulu montrer à tout le monde, au monde qu'on est vraiment international. Et on est Teacher Prince, non monsieur mugira je kutula baturi ahantu vuga gadasanzwe ugira je kureba nyuma yacu haba kirori canke ibikorwa bidasanzwe biko birakorwa no gwaruka rudasanzwe mu Burundi bariko bakora cyane gose. Ino ni projet no kwita ko ni projet twa n'est pas avalé. Ni projet dasanzwe ko bakora abajene cyane muri domaine yo kulita yo kugwanya amabi akorego abakenyezi. Nimba twaje hano ya des jeunes, beaucoup de jeunes novuga yuko ari abarundi n'abakongomani, des jeunes bagiye hamwe na cyane bakora ko ikorwa ciza, ariko nituza kuvuga byinshi kuko nibo babiteguye, niba ariko barategura bariko bategura ibiki. Hari umwe wa jeunes twahuye nawe novuga yuko ari umujene ameze neza cyane gose, ariko arakora neza nawe novuga ari mu ba leader novuga yuko mu bateguye bino projet. Nawe ugerageje kuraba mu kigo turi mu kigo cha Buja sans tabou. Abari babashigikiye bariko barabashigikira cyane kugira barabiko no projet bishobora kuba réaliser, ariko nituvuge byinshi cyane gose Teacher Prince marazo kuvuga amajambo menshi ariko yingira kamaro. Ku ruhande rwanje ndiri kumwe na no mu jeune novuga yuko yingira mu urabona ko abiro cyane gose, kandi novuga ko ari mu bateguye kino kirori, bateguye ino projet n'est pas avalé. Amakuru yawe ni meza cyane, umeze neza? Yego kwene. Abari ko baratwumvira bakena ko ati tuko tuyaga nande? Tuko mukomuyaga na Ashfaq. Ashfaq ni Ashfaq iryo zina ni Kirundi? Oya ni Cyarabu. Ni Cyarabu bisigura iki mu Kirundi? Bisigura affection, urukundo ruva ku mutima. Ashfaq affection riva ku mana, riva ku mutima, ruva ku mutima. Basa affection ziva ku mutima. Merci beaucoup. Uno musi twaje ngina muri projet, ndabona ko muri ko murakoze ibintu byiza cyane gose, ugerageje kuraba des danses muri ko muragira, ariko beaucoup de gens hari abantu byinshi mwagiye murakora mu cyane muri mu kulancer no projet. Before imbere ko tubona no projet kugira muyumvire n'est pas avalé. Pourquoi n'est pas avalé? N'est pas avalé, bon nimo twashaka kubwira abakobwa n'abamama bacu, genre ukazu bashikiwe n'ibintu bafata ku nguvu bashire ku mugaragaro babivuge bugurura umutima uti ebana jewe oya ibi ndavyanse, urumva bihagariko. Ni projet n'est pas avalé, kuvuga yuko vous êtes en train de lutter contre les violences faites aux femmes. Les violences ni kuvuga amabi akorerwa abakenyezi. Ariko tusubiye inyuma gato tugije kuraba ivyo muri ko muragira no ya les genres muri ko murakina nka théâtre. Bon, iyi ni pièce de danse itari bwabeho genre mu Burundi. Bon, kubwanje navuga ko itari bwabeho mu Burundi kuko ifse fond iri émotionnel cyane. Ifse fond iri émotionnel, ni danse contemporaine fusionnée avec du hip-hop. Donc si nkaya mixage ya yindi tumenyereye ngo iyi ndirimbo iraje iravuyemo yindi oya, genre ni continuité ya histoire kanaka. Continuité ya histoire kanaka. Nkuko muri ko murakora le projet n'est pas avalé, ni projet no vuga ko ninza cyane kubona ko kugira maison Buja sans tabou ashaka kubashikira no kwabonye ko ari kintu kidasanzwe, kandi avec le danse contemporaine mwazanye mu Burundi ni bugambere ijye kubireka mu Burundi. Urumvira yuko le message muri ko muratanga muri communauté cyangwa muri à la nation mu Barundi bose bazoyakira neza avec la danse muet et danse contemporaine. Ba novuga ko iri kiraza, kandi kuvuga ngo ni twayizanye mu Burundi oya irahari, gusa iyi twagize no munsi iri spécial cyane, genre ni fusion ya danse contemporaine na hip hop nyayo. Ego Ashfaq navuga yuko uri mu réalisateur cyangwa mu bantu bateguye no projet ya n'est pas avalé. Navuga yuko wari kurafanya ari nabonye ko wafashe ya mbere, même si il y a le président avec le projet, mais nabonye ko ari wari kurakaka cyane. Nagira mbazi ikintu kimwe, mukeneye ko ino projet n'est pas avalé yoshika he, quelle vision ndoto mufise ahantu mukene mushika ngiyo to kwita last picture inova image cyangwa ishusho yanyuma mushaka gushika kuni gihe kuzunguruka isi yose ni projet yacu. Kuzunguruka isi ni kimwe, hanyuma aho mushaka yuko wifuza kubona no projet igeze hehe nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 ushaka kubona ni hehe wifuza kubona no projet ishitse? Bon, icyifuzo ni kijya nyene donc dushaka kubona yuko abamama bacu n'aba sister batagikangwa n'abahungu cyangwa n'abagabo, kuko reka ndakubwira ka genre twaragiye mu hari event iraho turakumwe n'umukobwa w'umugenzi, urumva tujya muri event ikirateba guhera, urumva umukobwa byategeza ko ataha muhiri wabo hakiri kare. Ndamubwira ati ebana mama yake we fata taxi igutahane genda cyari ngaha, urumva acaratinya kuja muri taxi, kwijana muri taxi ayi wenyene,
au fait ni ibintu bitari normal donc atinya ko umutaximen yogira ibitari byo urumva ya byarankoze ko cyane hama umusura ndi kumvugana n'umu brother Bob King twiyumvira yuko vyiza twobishira habona ivyo bintu tukabidenonsa. uno musi le 25 juin nuko mwavuze katubishiriro ahagaragara nkuko nibutsa yuko ni Buja Today TV muriko muradukurikirana nshaka kumenya byinshi ariko bikabera pass no musi cyane mu bikorwa tuko turakora muri Buja Today TV ni wo kukanda kuri like kukanda kuri share naje tubagira subscribe no gufunda kuri notification mane wironsa ibiganiro byinshi ariko bikobera pass kuri no televiziyo yacu naje tubashira kuri update tubashira kuri on top no kumenya ibiganiro byiza bikora pass ariko no kimwe avec le projet n'est pas avalé c'est pour tout le monde ni kubana bose kubarundi bose bari kwaratwumviriza arimo dusubimye gato kuri Artfac ogerageje kuraba muri kumurategura no projet ni ntamba ivyo cyangwa les défis les problèmes mwagi murahura nazo mubona yuko peut-être mukene yuko zishobora ejo nejo bone mukene ko zova ari ntamba mwawe nazo zitegeza kuba zihari ni nkizi ingorane icambere n'umwanya wa twese kuko ku réaliser pièce de danse bifata umwanya kandi bisaba ko abantu baba bari engagé baba bari committed rero icambere n'umwanya umwanya wa twese genre kugira twese tuboneke tuje ngaho dukore ya icambere n'umwanya icyakabiri nayo ma déplacement aragoye mutama wanje ama déplacement aragoye kuko deja tuva mu micungararo itandukanye urumva abava mu bwiza mu Nyabugete hehe urumva déplacement nayo yaragize kuvuga uburyo bwarabagoye cyane gose buragora akugira mugera hano murakoresha uburyo budasanzwe ariko nsubye nyuma gatowe urabona ko Maison Sans Tabou Buja Sans Tabou yarabashigikiye cyane gose ni giki cyatumye biyumva ko bobashigikira cyane gose muri kino gikorwa icyatumye biyumva ko bodushigikira genre navuga kwari inguvu ziwacu effort twaberetse n'akazi twaberetse yego akazi twari tuzanye ngaha kuri Buja Sans Tabou ndabisubiyemo kandi kari special urumva barabibonye nabone barabishima cyabona byiza ko twokorana ego gato nko mu guhereza gatoya aujourd'hui le projet que vous avez amené ma réalisé most of kintu kidasanzwe sivyo nacho avec le thème n'est pas avalé ni kintu kidasanzwe sivyo aujourd'hui urahuye n'umukuru w'igihugu canke wari wose umva peut-être hari imboneza nyinshi mu gihugu cy'u Burundi bakeneye cyane gushigikira abajene mu ma projet nka ni message yaho umva yuko wonongiye ku mukuru w'igihugu ati tukeneye imfashanyo nk'itirese gusa Maison Buja Sans Tabou naturakeneye le message peut-être ko ku mukuru w'igihugu abafashe naco cyane projet nyishogera kandi ni nka message yumva wonongiye ku mukuru w'igihugu nka jewe Artfac ndi muri team ya ivyo no musaba byo ni byinshi avec le projet n'est pas avalé muri comment la lutte contre les violences faites aux femmes c'est vieux et ni message yumva worongi kana cyane muri turagusavye nk'aba jeune icyo tumusaba nuko icyo tumusaba nuko genre projet yacu yoshika kure genre yofasha kugira ngo ishike kure itembere mu Burundi bwose genre no mu makungu ya nakindi arifuza yuko message yoshikira nyine cyo mukuru w'u Burundi yuko iyo wafashe kino projet gere kure atari mu Burundi gusa no mu bindi bihugu sivyo ndabibutsa yuko ni Buja Today TV tubabwiye ko turi muri maison canke mu kigo cha Buja Sans Tabou novuga yuko bariko barakora cyane mu gushikira ugwaruka rutandukanye iyo sitamenye muzanye ma projet yanyu barafise babonye ko yali rentable un projet meza barashobora kubashigikira Artfac nibaze yuko murabo gukezwa cyane namwe murakoze kandi murakoze cyane namwe mutera imbere nk'umuzinga twese murakoze cyane yari Teacher Prince the MVP Prince of East Africa muri kibagiye yuko nyuma kamera tukubona Simon Pro nivya bigano byanye tugera kuri des jeunes bari barakora cyane n'ingufu cyane ko kutibuka yuko turi muri ya chakiringo tuvuga duti le président Bembo Changi cyonye nyene cyubero umukuru w'igice cy'ubundi avuga ati les jeunes travailler ni mukore cyane ko hanyuma tubashigikire iko bari barakora iki kidasanzwe muri ibintu bagiye barakora by'ukuri nibikora inka reka muge muri twumviriza mu bandi mukanda like share na kuri channel ku ma channel yacu kuri YouTube cyangwa kuri Facebook Instagram cyangwa muri Twitter ari hose munadusangaho ariko mutubagire ko muri kumwe na Teacher Prince MVP Prince of East Africa bien kamera turi kumwe na Simon Pro merci beaucoup ciao